Inshuti bakunzi b'ibiganiro vy'inkino bica kuri Indundi TV mbanze kubaramutsa nongera kandi ngabayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasiba ko matubazanira amakuru atandukanye cyane y'inkino zahani wacu ndetse inkino abakinyi ndetse nabandi batandukanye nkuko mubizi rero Indundi TV twiyemeje kuzoba tubatorganiza amasanamu y'inkino za Primus League Burundi za Primus League Burundi rero uno munsi rero murazi neza yuko igice ca mbere cigana rya Primus League Burundi kimaze kurangira uno munsi rero nka Indundi TV tubazaniye ibisindo 10 vyaranze igice ca mbere ciganwa rya Primus League Burundi. Igisindo rero gifata ikibanza c'icumi ni gisindo cyatsinzwe n'uwitwa Nzogibwami Frank asanzwe akinira umugwi wa Aigle Noir The Fighters wa hari Makamba. Igisindo gifata ikibanza c'icenda ni gisindo ca Emega Kiza umusatirizi w'umugwi wa Flambeau du Centre wa hari ya Igitega. Igisindo gifata ikibanza c'umunane ni gisindo c'umukinyi wa Message Ngozi ariwe Muderi Akbar. Igisindo gifata ikibanza c'indwi ni gisindo ca Bizimana Amis Coutinho asanzwe akinira umugwi wa Rukinzo Football Club. Igisindo gifata ikibanza ca gatandatu ni gisindo ca Halidi Selemani asanzwe akinira umugwi wa Musongati w'Igitega. Igisindo ca gatanu ni gisindo ca Shaka Trésor asanzwe ari umusatirizi w'umugwi wa Vitalo Football Club. Igisindo gifata ikibanza ca kane ni gisindo casinzwe na Murutabose Emedi asanzwe akinira umugwi wa Interstar. Igisindo gifata ikibanza ca gatatu ni igisindo casinzwe n'uwitwa Rukundo Abdurrahman Batazira Paplay asanzwe akinira umugwi wa Kayanza United. Igisindo gifata ikibanza ca kabiri ni igisindo casinzwe n'uwitwa Frank asanzwe akinira umugwi wa Royal FC.
ca mbere ni igisindo cinjijwe n'uwitwa Irakoze Eric Kirungo, uyo nawe mukamuzi neza yuko ari mu gihugu ca Tanzania, umwanya n'umwanya ashobora gushira umukono ku masezerano yo gukinira umugwi wa Namungo FC wo muri ico gihugu nyene. Reka rero ndabashimire mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi, ndetse ngabonyeraho n'akagyo ko kubifuriza umunsi mwiza, mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV. Bye bye.